Burundi bwacu muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi Ndadaye ayizira arahogote yumviro byinshi benshi bari bamushigikiye barakanda kugwama Ndadaye muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi demokarasi mu Burundi bitakayizira arahogote yumviro byiwe muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi niwe yatanye demokarasi mu Burundi bwacu muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi ayizira muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi niwe yatanye demokarasi mu Burundi bwacu muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi ayizira arahogote yumviro byinshi benshi bari bamushigikiye barakanda kugwama muze twibuke Ndadaye yapfiriye demokarasi demokarasi mu Burundi bitakayizira arahogote yumviro byiwe
intwari. Ninde yagize ubucamanza bwanyu? Mwirinde ubunibuni iyo buva bukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava ku itunga. Kuko mwigisha n'ubikwiye akigisha n'ubukungu, ni ukuvuga ko abantu bamwemera, akibwira ati uyu wewe kugira ngo yiyavuga uko wanje azi kubyumva. Wumvise rero inyigisho Yesu aciye avuga, kuko mbere sinawe yishuye, ahubwo yaciye abwira ishengero ryose. Umuntu yakwibaza ngo aramurenganira cyangwa aramwirenganira, kuko nibatubwira mu nyuma ko hari icyo yavuye kubwira, mbere yabwishuye ko ataje mu kibanza cyo ngaha ku isi. Ntibyamubuza igiciro kinini, muga turazi yuko hazogera igihe agaca imanza, hazogera igihe aca urubanza. Ni ku munsi w'imperuka, aho abantu bose bavuga bazokoraniriza imbere yiwe, agasobanura abo ashyira iburyo n'abashyira ibubafu, ni ukuvuga agasobanura abo bazosangira uburyo budahera, n'abandi azovuga ati abo nibabaterere hanze mu ngenda y'umuriro. Azoza igihe aca urubanza, ariko mucamuzanye ngaha mu isi si uguca imanza bene iki, ahubwo Yesu yumvirije iyi nyishu yaciye arondera urutoki ku nkomoko y'ibi byashyikiye uyu musoro, ku nkomoko y'inama, inkomoko iri mu mutima ituma umuntu arenganya bene wabo akamutwara iby'iwe. Ibyo bari gusangira akabijya wenyine, ubundi agasigara yifumbereje. Nibo agiye babwira ngo mwirinde ubunibuni. Ubunibuni rero si akantu gasanzwe, hariho agatima k'ubunibuni, agatima ko kugomba kwitegeraho, agatima ko kurondera itunga, maze umuntu agashyirayo umutima wiwe wose, kuko abone ko hari ikibazo. Ijambo ry'Imana ntiribuza abantu kurondera itungo. Mbere hari n'aho tubona rishimagiza abantu barondeye bagatunga, nka kumwe kwa Salomoni. Mugabo umwami Salomoni turabizi yuko iri kumugabirana Imana yamuhaye, ikamuha ubwitonzi, ikamuha n'itunga. Turazi ko Aburahamu bari batunze cyane, Yobu yari atunze cyane, ariko ibintu biramuva ko Satani biramugerageza, ariko amaze gutsinda akahindura Satani. Turazi neza yuko Imana yaciye isubira mutungisha, imuha byinshi turindwi. Ijambo ry'Imana ntiritubuza gutunga, ariko akagatima ubunibuni ahandi hari mu nkomoko y'amaraso menshi mu buzima bw'abantu, aho abantu baharanira amaronko bikabatwara umutima, bikabatwara umutima. Iyo byabatwara umutima nibo baca batunga, baharanira amaronko bigatuma bakora n'icyo batungutse, kuko bashaka gutunga n'ingoga kandi byinshi, bigatuma barenganya, bigatuma biba, bigatuma bagendera ku bandi, mbere bigashyira n'aho umuntu bataba bakibona nk'umuntu, ntibamubonemo agaciro k'umuntu, umuntu bakamubonamo nk'ikidandaza, umuntu bakamubonamo nk'igikoresho, umuntu bakamubonamo ikiraro baza gucamo kugira ngo bashyikire mbere n'ibindi tunga risubirije. Turazi neza yuko hari ibyiyumviro ku isi bidaha iteka umuntu
hanyuma imirima iramwitaba gushika n'aho ibigega yari afise birengerwa akabisarura byose kugira yubake ibindi bishasha binini. Ni ukuvuga yuko yari ateye imbere, kandi ngaha ntibatubwira ko hari uwo yarenganije, yararimye neza arimbura. Ariko ahari ingorane ni uko yabonye itunga ryiwe ryagwiriye riba ryinshi, akabwira umutima wiwe niwe Yesu agaruka ngo wa mutima we ngo niwicare uravye utekane, ibi bigega bizokumaza iminsi. Nukumenya ibigega nivyo bitanga ubuzima, ibigega bizokumaza iminsi itari mike. Urumva ingorane n'izindi, yibagiye igitanga ubuzima by'ukuri, yibagiye igishobora kumuha ubuzima. Yego ibigega binini ni byiza, twese turarondera iterambere, kuko iyo hari iterambere abantu baratekana, abantu barafungura bagataha, bakaryama bagasinzira. Mbere iyo hari iterambere biri mu bifasha no kuhaba amahoro. Mugabo mu kubuza amahoro ni uko hari abashobora kubuza iterambere, kuko bagize nk'umuntu yatwaye itunga iragize yabahaye afise aho bavukana akaja kwiga wenyene. Ibi rero bizozana intambara, ibi rero bizozana ingorane, ibi birashobora kubenga akarambarira. Ni vyiza yuko kubigega vyuzura, ariko abantu baza gutekana vy'ukuri. Twavyumvise ku gisabisho c'intango iyo haciye haba ubutungane. Ubutungane nabwo butuma bose bashobora kubisangira, umwe mu rugero rw'ivyo ashobora wahageze mu gukora mu bwenge Imana yamuhaye, mu buhinga yamuhaye, ingabirano yamuhaye, buri wese akaja utwiwe mu mahoro n'umutekano. Ariko ibitambo haca haza ingorane, ibintu vyohaba kandi bikaba na vyinshi, ariko bivuzemwo uwo mutima ugororotse, hakinjiramo ubunibuni. Ibi vyashikiye umuntu nivyo bica bishika mu bihugu bitari bike, mu mibano y'abantu, mu miryango. Ngira ngo abacamanza bariraha barabizi imanza, amadosiye y'amamanza bafise yerekeye kugabura itunga ry'umuryango. Izo manza ni nyinshi. Yesu rero atubwira urutoke ubunibuni, kandi ntigashaka yuko turandura. Mwavyumvise twabongerana ngo tukiri abapfu, ngo tukiri abapfu, ngo kuko twarabanye n'icumuro, ngo twakurikira wa wundi bagendera mu kirere, wa wundi ajana n'intabotwa n'abantu bigaba, n'abantu batumva kuvuga, batumva ijambo ry'Imana, baheze bahinduke bakire. Aha niho Yesu agomba kudukura. Uyu muntu ivyo afise yarahimye, yarakoresheje ubuhinga bwiwe, kandi ni vyiza. Ariko abonye ibigega vyuzuye, yibagira Imana, yibagira yuko atari we yiremye, yibagira yuko nimba hema, nimba yaramutse ku munsi ariko bw'Imana, araheza ashira umwizero wiwe mu bigega, ashira umwizero wiwe mu bigega vyuzuye. Ivyo nivyo yizigiye, ivyo nivyo azi ko bizokumaza iminsi, ivyo nivyo avuze ko bizomubesha. Aho ni mukamuze ububi bw'ubunibuni. Umuntu yoshobora gutunga, ariko agatunga atibagiye igihambaye, atibagiye Imana. Nico gituma tuzirikana ushobora kumuha ubuzima uwo ariwe. Nujyanye na Yesu yavuze muri iryo joro nyene, yumvise ijwi rimubwira ngo uyu munsi umutima wawe tuza kuwupanga. Umutima wawe
tuza kumutwara. Mbega none gutunga izo nsariba ijyana ni ukugira ngo twibuke yuko aha ku isi turi mu rugendo, aha ku isi turi mu rugendo, kandi ubuzima bw'aha ku isi ni ubw'umwanya muto, ni ubw'umwanya muto. Aha ku isi hari icyo Imana idusaba mu gihe tutije ubuzima, icyo dukwiye gukora kugira ngo tuze dutorane ubuzima nyabuzima, ni ukuvuga ubuzima budahera. Ibyo turondera ntabwo tuba muri byinshi gute, kuko hariho abantu batunze, hariho abantu bafite byinshi, ariko hariho n'abantu babikeneye gusa. Kandi dutunga tuvuga ari itunga ry'umubiri, ibyo rivuzwe buri munsi, ariko mumenye ko hari umutima umuntu akawubamo agacagira mbere mu bwishimire, nabyo nyine bigahita bikamwibagiriza ikintu ubuzima cyane cyane. Ubu ubuzima n'ugenere yaturemye ni Imana yaturemye, kandi Imana ituremye niyo ibandanya ikazigama. Imana niyo itubesha, Imana niyo itubesha. Mu mvugo ya minsi yose iyo umuntu ahazwa kugira isanganya uzabona bavuze ngo nagize Imana ica rugendo. Abazirikanye kuvuga yuko mu mvugo y'iwacu no mu migenzo y'ikirundi, abazirikanye yuko aho hantu ari Imana yagutabaye. Iyo Imana igutabaye nawe si uko wapfuye nasi, turazirikana tukavuga tuti mbega mbega mwanya ko kuba buri munsi ushaka nkora iki, kuko Imana iraduha ubuzima, ikaduha akanya, ikaturindira kugira ngo twigane. Imana idufite iminsi ikatwongera iminsi ngo kugira ngo twigane, ni ukuvuga ivuye ku rukundo rwayo, idashaka ko dutakara, idashaka ko tugenda akagiri, mugabo iduhaye akaryo ko ushobora kwigarura ngo dukore neza, maze dushobore gutorana ubuzima. Tubivuga tutabyiyumviriye ngo nagize Imana. Imana yaradukije iyo wagiriwe icyiza, amajambo bene aya ndavuga. Imana niyo yaturemye, Imana niyo irema, kandi Imana niyo ishobora kutwaka ubuzima. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya handitswe Imana ngo niyo ikiza, kandi Imana niyo yica. Ifise uburenganzira yonyine ku cyitwa ubuzima bw'umuntu. Nta wundi muntu ashobora kuvuga ngo ndahagaritse ubuzima bw'umuntu. Imana yakuremye imukuye mu busa, niyo yonyine idaharirizwa, niyo idaharirizwa, niyo twita ngo nayishakiye, kuko Imana iraganje, Imana iraturuta, Imana iri hejuru ya byose. Nicyo gituma nta muntu n'umwe ku isi, nawe watunze gute cyangwa ari mukuru gute, ashobora kwigereranya n'Imana. Imbere y'Imana arapfukama akayisenga, kandi ubonye iyo nzira aba yahoze nta bwitonzi twavuga igihe twaherukaga tariki 13, aba yumviye bwa bwitonzi, bikamuha kumenya ingene yitwara imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana yakunze abantu iyo twumvise twahomera ndavuga ngo Imana n'umutunzi, ngo n'umutunzi mu kigongwe, umutunzi mu kigongwe. Imana itugirira imbabazi, kandi igikorwa gikuru yerekanye kutugirira imbabazi ni ukuduhereza mbere kandi ikatugenera umwana wayo Yesu Kristo. Ntiyatinye kumutanga kuko urukundo ifitiye umuntu. Umutunzi nyamutunzi ujya tukurabira ku Mana mbere Imana yigenza, ntiyatinye gutanga umwana wayo w'ikinege, ntiyatinye
nk'uko data nyir'ubuzima uyo data arabaye akiyigomwe nyene niko na mwana afise ubuzima muri we niko na mwana afise ubuzima muri we kandi ubwo buzima yaramuduhaye arabutanga ubuzima budahera ikiba gisigaye ni ukumwemera ni ukumwakira mu buzima bwacu maze tugapfana nawe tugapfa igicumuro ukutitandukanya naco tukazukana nawe ukuzukira ubuzima bushasha bwa buzima bw'abana b'Imana tukaba ibiremwa bishasha uwo ni waruzi uwo mwemeye ntitwemere igiteka ntitwemere igiteka twemere Imana ntitwemere ubunini bw'ibigega ntitwemere ikiremwa ibiremwa natwe ntitwemere Imana yaturemye itamuzi ntidushire umwizero wacu mu bwenge dufise mu byo twatondetse mu byo twimuye turabwirizwa kubikora ariko dushire ukwemera kwacu mu Mana niyiduhagarikira niyidutunze niyo nyene ubuzima niyizoduha ubuzima budahera iyi si tuzoyivamo twese tuzopfa nta n'umwe azosigara ariko nubwo ruwopfa yopfa neza yosiga izina ryiza nekiro ndadaye turiko turibuka uyu munsi nitwaba turiko turamwibuka uyu munsi nuko hari ikintu tuvuga tuti hari ikintu yadusigiye hari ikintu yakoze itunga yari afise ingabirano yari afise nuko tuvuga tuti turabona neza yuko yagombye kuyisabikanya n'abandi kugira ngo ayikoreshe ku neza y'igihugu cyose ku neza y'abarundi hanyuma arabizira gupfa wogo nabivuze ntabwo atazopfa ariko harimo gupfa no gupfa sinzi uwavuga ngo gupfa nk'umugabo sinzi ko tuvuga ko nawe yapfuye nk'umugabo ariko nibaza ko ari gupfa kuko yapfuye ari ku kiti yapfuye ari ku kiti icyo ni cyo gihambaye mugabo ntitumurane gusa twibuka ibyabaye mu Burundi tubirabe twebwe turaba dufite umwizero kuko burya no mu buzima nibwo turemesha ntitutinye gukora ibyiza ntitutinye kwitandukanya n'inabi ngo dukore icyiza kuko icyiza burya umuntu wese arakibona icyiza burya umutima wawe urakikwereka ikibereye umutima wawe urakikwereka ariko ugasanga birashize umuntu agakora ikintu giteye kubiri n'icyo umutima w'umutima w'abahanuzi kamweretse n'abacucu mugabo kubera ubwoba agahava akora n'ibitari byo aba twibuka aba twita inzungu z'Uburundi umuco tubabonamo mu gihe babaye bose n'abasita muri rusange turabona umutima wo kudashyira umutima w'ubutwari aho umuntu ashingira intare icyo yemera kandi abona ko ari cyo cyumba ari cyo cyiza akagikurikirana n'aho ashobora kukizira ntidushire umwizero mu byo tubona kuko kenshi ubwoba bwo gukora ineza bumva dushyira umwizero muri ako kantu ibintu dufise ngo binagira nabi binagira umuntu ava ntakaza ibigega ninagira
yatweretse yose twaromerana yatubwiye ngo ifite itunga rinini, si imana yiganye, ni imana idusangiza ubuzima bwayo kandi ikabutanga itiziganya atacyo yisigariza. Niko n'umutunzi nyawe asangira n'abandi kandi akamenya ko itunga rikuru ari abantu. Abantu ni itunga rikuru, nicyo gituma umuntu atunze agakubwira abandi, ahubwo amenya agaciro bafise, akamenya yuko bose nta muntu bafise gike afise iteka ntaho abamugaya bamugenderamo. Batubwiye aba bantu bamwiriwe n'aba bantu baza kumunda bakamunda bagashyiraho. Erega itungo umuntu yakunze atacyo riko rirafasha ntacyo rimara, ririmuzanira ubuzima budahera. Itunga rizokuzanira ubuzima budahera igihe rigufashe rikugendera ryabwirizwa ry'urukundo, ryabwirizwa ry'urukundo. Nicyo gituma ritiyugaranye ryaba rirukiye abandi. Ubutunga neza yamaze kwakira Imana, yamashimira Imana yamuhaye ubwenge, agashimira Imana yamuhaye ingufu, Imana yamuhaye gutumbereza ibintu neza, maze itunga ryiwe rikagenda riratera imbere. Ntiyibagire Imana, ahubwo niwe yarabwiye uwicubahiro cyinshi Imana, kuko murabizi mu mvugo ya misi yose n'aho benshi bitaba aribyo, avuga ati Imana yarambezanye, ariko ntibisigura ko n'abandi bana muganga itabahezagiye. Niba yaraguhezagiye igutuma guhezagira nawe abandi. Umutunzi nyamutunzi ntiyibagire Imana, kuko Imana niryo tunga rikuru. Hanyuma iki gisonga kiradutumira, ndabisubiremo kandi ndabisozerereko, guhinduka. Nibyo tworomerana yasubikiraga, guhinduka ngo tuve mu gipfungu, mu mwijima dushobora guterwa no guhendwa n'ibyo tubona byiza bisayangana. Ni byiza turabibamo, ariko wa muco w'ijambo ry'Imana, ya nyenyeri Imana iturungikira, ntitwigere tureka kwiraba ngo tuyikurikire. Iyo nyenyeri tuyisanga henshi, aha ayo tuvuga inzira y'amabwirizwa y'Imana, tukavuga inzira ijambo ry'Imana, tukavuga ya nzira y'amasakramentu, tukavuga Yesu Kristo kuko ni umuco wacu. Maze umuntu yakituriye Imana ntiyibagire gusenga, ntiyibagire kwizigira. N'indabira ngo zitatu tworomera batubwira: ukwemera, kwizigira n'urukundo. Ibyo ngo nibyo bisumba ibindi. Iyo umuntu rero yarose kwitunga cyane ariko araribondera, ntiyibagire ukwemera Imana, akwemera itunga, kwizigira Imana